Trump n'umukino ari karakina wo kugira astabiliser marché des capitaux, astabiliser marché d'investissement, astabiliser ibiciro vya oil, vya petrol, astabiliser ibiciro vy'ama assets kwisi. Nta kindi ari karabigirira kuko arabizi neza yuko aramutse moindre faute canke ijambo rimwe canke ivyo reka rakora ni ibintu bimeta en risque aba investisseurs muri Amerika ku buryo umwanya n'umwanya baca bazamugaruka ati wewe urabona Trump ibintu wadushoyemo raba turiko turahomba. Nico gituma Trump ibyo akora byose ni kugira astabiliser marché des capitaux. Rero no munsi nkabaje nkavuga ati okay, wewe nk'umuntu asanzwe nk'umuntu mu trader, umuntu akurikiranira hafi les marchés de capitaux z'isi, ni igiki kigwa wo bikuramwo, ni ikihe wo bikuramwo? Ikigwa ca mbere nuko guys, Irani ndayihaye amasaha 48 kugira ibe yuguruye umuhora wa Hormuz. Ayo namwe mu majambo Donald Trump yatangaje hari muri weekend passé, bivanye naho urabiye ino video cyangwa igihe video izogira ko, ariko hari muri weekend ya le 5 avril. Ayo niyo majambo Donald Trump yatangaje mu kubwira Iran ngo yugurure Strait Hormuz. Atari uko naho ko igiye kubombarda ama infrastructure, ibintu yatanguye bombarda ibiraro, ama usine, ibintu nyene bisanzwe bifasha abanyagihugu ba Iran muri rusange. Ariko Iran namo kwishura iti haha wanguha, tuzobiraba yuko uzobishikako. Guys, welcome back again. Ino musi ni kiganiro kiri très intéressant, tugira turabire hamwe novuga ingaruka musanzwe muzi biriko biraba mu buseruko bw'izuba canke mu burasirazuba bwo hagati canke muri Moyen-Orient canke Proche-Orient, ibintu nk'ivyo, aho hari intambara hagati ya Iran na leta z'ubumwe za Amerika. Ariko no musi nkashaka ko turabira hamwe impact biriko biragira cyane kuri murabizi tuvuga ibintu bijanye na marché des capitaux, bijanye n'ama investissement, bijanye n'ama business en ligne. Nukuvuga cha turabira hamwe iyo ecosystem yose, ibintu byose hamwe, impact iyo ntambara ishobora kugira kuri ivyo bintu. Impact ya mbere musanzwe muzi ni kubitoro oil, aho novuga abantu benshi ntibazi yuko 20% y'ibitoro by'isi bica muri Strait of Hormuz canke muri rya muhora wa Hormuz. Uyo muhora rero abantu benshi akaza ati none eske ni muhora wa Iran? Ikwere ki Iran ivuga ngo turawugaye, hama Trump nawe ivuga ati wugurure, eske none abantu barinda haca ibitoro by'isi yose na Iran? Oya, isaha Iran ahubwo hasangiwe na gace gatonya gasangiwe na Oman na Iran. Mugabo Iran comme iri mu ntambara ikibigirira excuse yo kuvuga ati turashobora kubombarda umuntu wese aje kurengana ngaho onye atasavye uruhusha. So rero ni namajambo menshi bariko barahanahana, bariko baraterana hagati ya Trump na Iran. Trump avuga ati mutegeza kugurura, Iran avuga ati nituhugurura mutabanje kutwishura ibyo mwasambuye. Ugaca usanga rero biriko bigenda gutyo wonye. Ariko uwundi mwanya naho tukabona Trump aragarutse avuze ati hey guys, you know what, turi hafi gusinya amasezerano. Turi hafi gusinya amasezerano hagati ya Iran na Amerika yo guhagarika intambara. Ariko hahera akandi kanya gato tukabona Trump avuze ati turabahaye andi masaha 48 nkuko tubibona ngaha yabibabwiye le 5. Abantu bashakaza ati none uyu mukino Trump arimwo no wiki uhagaze kuki? Guys, mutegere neza. Uno no mukino wa mafaranga. Mvuze amafaranga wumva iki? No mukino wa marché des capitaux. Kubona umwanya umwe Trump azavuga ati nimugire ubwoba turiko turaganira, Iran nabwo nyine gaca ibisamira hejuru kuvuga ati nta biganiro byari bigere bibaho, nta byiteze no kubaho. Undi mwanya tukona Trump avuze ati turababombarda mu mwanya uri imbere. Ibi byose bisigura iki? Trump n'umukino ari karakina wo kugira astabiliser marché des capitaux, astabiliser marché d'investissement, astabiliser ibiciro vya oil, vya petrol, astabiliser ibiciro vy'ama assets kwisi. Nta kindi ari karabigirira
kuko arabizi neza yuko aramutse moindre faute canke ijambo rimwe canke ivyo reka arakora ni ibintu bimeta en risque aba investisseurs muri Amerika, ku buryo umwanya n'umwanya baca bazamugaruka ati wewe urabona Trump ibintu wadushoyemwo raba turiko turahomba. Nico gituma Trump ibyo akora byose ni kugira astabilize marché des capitaux. Rero no munsi nkabaje nkavuga ati okay, wewe nk'umuntu asanzwe nk'umuntu mu trader, umuntu akurikiranira hafi les marchés de capitaux z'isi, ni igiki kigwa wobikuramwo, ni ikihe wobikuramwo? Ikigwa ca mbere nuko guys twagira tuyibutse yuko tubafitiye na service yo kubahereza formation ya graphic designer. Graphic designer ishimikiye ku gukora amafoto ajanye n'amabrand y'ibikorwa byanyu, mbere n'amafoto ajanye n'amarogo y'ibikorwa byanyu, ama business yanyu n'ibindi byinshi bitandukanye. Ishobora kuba atari ni yawe mugabo ukayikorera abandi bakagwa amafaranga. Dufise abahinyanyuzi babishoboye, babinonosoye, babizi ku rugero runini ya cyane, mbere wanashima akabijya bakabikorera ku giciro giciriritse cyane gose, ibihumbi 300 y'amarundi gusa. Formation ishobora kumara indwi zibiri cyane ukwezi, mu gihe babonye yuko ubumenyi bwawe butari ku rugero yaho bifuza. Karibu muri Witalk Business na Mita Vision ababibafashemo. Welcome. No kwirinde gukurikira ama headlines. Ama headline no kuvuga iki, naya makuru abariko aracana cyane ko kwisi yose canke amakuru ibitangaza amakuru bikomeye, kuko ni manipulation bariko baragira. Turazi neza yuko Trump nta mugambi afise wo kurekura Iran, kuko hajya anye muri Strait of Hormuz non seulement ni abanaliste baravuga yuko atari umukino wa marché des capitaux gusa, ahubwo n'undi mukino uca waseramwe n'akandi kantu kajanye na geopolitique. Kuko dusubira inyuma gatonya guys, dusubira inyuma gatonya ingene byatanguye Trump afata Venezuela. Abantu benshi ntibatahuye ijya move yaragize canke ijya pa yaragize, abantu benshi babonye nk'ibisanzwe, ariko Venezuela ni igihugu gifise the most nico gifise ibitoro byinshi kwisi, nico gihugu cyambere gifise ibitoro byinshi kwisi muri reserve. Trump rero aravuga ati nakubonye. Mugabo Trump arafise undi mugambi wuko ariko arahangana n'Ubushinwa. Mu guhangana n'Ubushinwa rero abashinwa cyane cyane kare bahora mufise ko leverage cyangwa musumba inguvu gatonya. Kubera iki? Abashinwa baramubwiye ati you know what Trump tugiye guhagarika ama exportation y'ama rare minerals, no kuvuga ama mineral, ama terre rare, kuko kwisi yose Ubushinwa cyo gihugu cyambere cimbura ama terre rare menshi gusumba ibindi bihugu byose kwisi. Rero ama terre rare na ma minere akora mu bisata bitandukanye, mu guhingura y'ama drone, mu guhingura ibigwanisho, mu guhingura ama indege, no kuvuga byose n'ama minere akenewe cyane mu kugira ante bashobore guhingura ibyo bintu byose technologique bigezwe. Ariko rero Ubushinwa bugaca bwugarira binati ntibisubira kurengana. Trump kajavuga ati nibyo mutugiriye, reka natwe turabe nyene tubakubita ahababaza. Niko rero Trump arazi yuko China, Ubushinwa ahantu hambere bukuri bitoro ni muri Strait, hajya ibitoro by'Ubushinwa bica muri Strait of Hormuz, majorité y'ibitoro by'Ubushinwa. Trump agashavuga ati reka rero ntangure nigobotore Ubushinwa. Cyambere yakoze mu kwirukana Ubushinwa muri Venezuela, maze kubwirukana cavuga ati reka nondera handi nkubita cyane hababaza Ubushinwa ni hehe, kuri Iran. Nico gituma Trump arika gwana intambara ishoka yose nk'umuhenereza avuga ati Iran neza kuyifata abwira ndayikuremwe Abashinwa. So rero niyo kind of manipulation iri kiraba, abantu ntibamenye biriko biragenda. No kuvuga yuko Trump ariko ashaka kugira ante kugira arabe kuntu atsinda iyo ntambara byanka bikunda. So rero kuba ashaka gutsinda iyo ntambara byanka bikunda, ku rundi ruhande hakaba hari Iran ivuga ati twebwe turiko tugwanira survie yacu. Bisigura iki? Bisigura yuko guys ino ntambara ifise amahirwe menshi yo kubandanya kandi konona ibintu byinshi. None wewe nk'umu investisseur cyangwa nk'umuntu yinteresa kuri marché des capitaux, nico twebwe niho hanini duhagarara kuri impact bishobora kugirira ku ma investissement yawe, ku ma trade yawe.
nuko wogoma ubikurikiranira hagufi ariko abanaliste cyangwa abaconseil financier baravuga yuko dushobora kumanuka cyane ku marché des capitaux, dushobora kumanuka cyane kuri S&P 500 za Nasdaq zikamanuka kubera iki consequence y'intambara. Ikindi naco oil, the price of oil ishobora kuduga cyane, nico gituma uri nk'umutrader byo byiza gutangura kuraba ama trade kuri oil wofata no kuvuga witeze yuko oil igiye kuduga. Nicyo bita gufata des décisions financières par rapport y'ibintu biba biriko biraba ku isi. So guys, ino yari a very short update kugira turabere hamwe biriko biraba. Don't believe the headline, just follow the structure. Hama mu yindi video ikurikira tuzobereka ingene ushobora gutrada ukoresheje strategy yoroshe komte, ariko ni imwe mu strategy abantu benshi bifashisha komsa kugira nejo bundi haje ibintu by'amakuru nk'ibi bibulversa ama investissement cyangwa iki ama economy mondial umenya ingene vyitwaramwo. So yari kuri We Talk Business guys, mari kumwe na Dr. John. Again turakunda cyane, utaragira subscribe, make sure you do subscribe. Musi agakengeri unyeretse wafyo nde hamiganiro we wagikunze cya kuryoheye like hamwezo gisangize n'abandi bakibone iro nk'ama views menshi, ndabestera iduga. Turakunda cyane guys, naho butaha, bye bye.